Shalom shalom, ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza. Ndabaha ikaze mu kiganiro intahe yacu cuno munsi mushikirizwa nanje Alain Jospin dushime. Mu kiganiro intahe yacu cuno munsi tugira twige ikintu bita amayeri y'umugwanizi. Nkuko dusanzwe tubizi kuri nosi novuga ko twese turi ku rugamba, hari urugamba kanaka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga Yesu yavuze ngo uzonesha nzomuha. Iyo rero uri ku rugamba hari ibintu bimwe biba ngombwa kumenya. Muri ivyo hari ivyo bita ibikoresho. Iyo umenye ubunini canke uburyo umugwanizi canke umwansi wawe yiteguye canke bimwe mu bikoresho akoresha kugira ngo ashobore kugutera, biroroha cyane gushobora kumwitegurira neza no kumutsinda. Rero kuri no munsi tugira turabe amayeri y'umugwanizi. Murazi ko kuri nosi nta wundi mwansi dufise. Turashobora kuba dufise ababanyi, inshuti canke abagenzi baba batatubona neza bakatwita abansi babo, ariko twebwe nk'abana b'Imana nta wundi mwansi dufise ni Satani. Ko turazi neza ko ikintu cyose kiri kuri nosi gikorwa hari imwemu iri nyuma yacu. Ishobora kuba ari Imana canke ikaba Satani. Rero nimba hari umubanyi akwa nka inshuti hehe, ntumwiyumvire nkawe, ariko umenye ko inyuma yiwe hari imwemu kanaka, imwemu iva ku mugwanizi ituma uwo mwene data yifata muri ubwo buryo. Rero imbere ya vyose kadusomye mu cete Paulo yandikiye abikorino igice ca kabiri ku murongo wa 11 aravuga ngo kugira ngo Satani ntaronke ica dutsindisha kuko tutayobewe imigambi yiwe. Sigura ngo Paulo yaravuze ati burya turazi uburyo Satani atera, turazi uburyo Satani ameze. Rero nk'abana b'Imana turakwiye kugira ubu bwenge, turazi amayeri yiwe. Iyo umuntu amaze kumenya amayeri y'umugwanizi biroroha cyane yuko amutsinda. Yesu ashimwe. Reka dusubire inyuma mu gitabo c'itanguriro. Tugiye kureba mu itanguriro, Imana yahaye Adamu iramuhereza itongo. Yejeje kuri muha, Imana iramubwira ati ngo nuko Imana imuhereza iryo tongo ngo aririme arizigame. Igitangaza kiri muri ivyo bintu nuko Adamu imaze guhabwa itongo harimo ibikoko, kandi ibikoko ico gihe nta gikoko na kimwe cagwana n'ikindi. Ariko Imana ikimubwira, kandi Adamu yari umwe, Imana ikimubwira ngo azigame iryo tongo. Ikibazo cyo twiyumvira ati mbega kubera iki Imana yahaye Adamu azigama itongo kandi yarari rimwe wenyene? Nuko yarazi ko muri iryo tongo hari umugwanizi. Jambo ry'Imana rivuga ngo Satani yarakorowe. Rero iyo Satani yakorowe niho yari ozalantur, yari muri iyo micungararo nyene. Imana n'ikirambye ati rero ngaha ndahagushize, ariko harinde. Satani nawe yarazi yuko ubushobozi Adamu atekeye Satani ntaco yari afize cyo gukora kugira ngo ashobore kunesha Adamu. Kuko Imana yavuze ati ngo uririnde. Nuko Imana ntishaka kurungika kubwira ati ndakurungitse hariya hantu. Imana irungise Mose gutora Abisirayeli, yamurungise imuhaye ibikwiye byose kugira ngo ashobore kuzana Abisirayeli. Rero Imana ibwiye Adamu aririnde, nuko yari muhaye ibikwiye byose kugira ngo yarazi abansi bashobora gutera Adamu n'ibikwiye byose n'ivyo akeneye byose kugira ngo ashobore guhagarika umwansi wese yose. Rero ico Adamu atamenye nuko uwo mugwanizi nawe ntiyaje kumutera yitwaje ibigwanisho, ariko yaje azanye ico bita amayeri. Satani yigizeyo ko atana kimwe azi aramubaza, aramubwira ati mbega Imana yarabemereye ko mugira ibintu byose? Sinibaza ko Satani atarabizi, yarabizi yuko hari ivyo batemerewe, ariko yababajije, yabinjiyemwo bukebuke. Muri ayo mayeri nyene Adamu yaravyemeye, yemeye novuga ati ico Satani yamubwiye yaracemeye. Amaze kucemera naco tuza kubona ikintu Paulo yavuze mu Baroma igice ca 6 ku murongo wa 16 avuga ngo nimuzi yuko shobuja mwihaye kuba abagurano bo kumvira ngo murabagurano buwo mwumvira. Rero iyo umuntu navuga ati uko bimeze, uko protocol imeze, uko navuga ati ingingo ngenderwako mu buryo bw'imwemu zimeze, nimba umuntu ashobora kugutegeka, nimba umuntu ashobora kukubwira ikintu ukamwumvira, uba wemeye kuba umuja wiwe. Rero Adamu yemeye ico Satani yamubwiye, amaze kucemera yaciye acika
umuja wa Satani. Niyo mpamvu Satani yaje abwira Yesu aramubwira ati ubushobozi bwose narabuhawe. Yabuhawe nani? Yabuhawe igihe Adamu yemera kumvira Satani. Kuko uko bimeze, iyo wemeye kumvira Imana, uba utangaje ko Imana niyo mwami wawe, uri munsi y'ubushobozi bw'Imana. Ariko iyo wemeye kumvira Satani, ubucitse ubugiye munsi y'ubushobozi bw'umugwanitsi. Rero Satani yafashe ubushobozi bwa Adamu, yafashe ico Adamu yari afise cyose kugira ngo ashobore kurinda Edeni, kugira ngo ashobore kubaho yidegemvya muri inosi. Yaragifashe kubera ko Adamu yemeye kumwumvira. Rero mu buzima rero natwe tubayemo, Satani ntazoza agutera kenshi, ntagutera novuga ati direct bukwi na buki, oya, aza bukebuke akakwemeza ibintu. Arazi icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ariko muri ya mayeri yiwe aza akakwemeza tinankana. Ararindira, arabizi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo yigize umworo ngo ducike abatunzi, agaca hengera hahandi muri stoke vyaheze, agaca hengera hahandi ku kazi bakwirukanye, agaca hengera hahandi abo mwakuranye bose, abo mubana bose bariko baraduzwa ku zindi ngezo. Wo kirindiriye cyagiye ciza c'Imana kugira ngo gishike, agaca atangura kukwemeza. Turabona naka yarahezagiwe, urabona naka yarahezagiwe. Rero wowe uri umukene ugaca utangura kwemeranya navyo. Iyo wemeranyije navyo, uba wemeye ico Satani avuze, kandi ijambo ry'Imana rivuga iyo umwemereye ubucitse umuja wiwe. Ariko iyo wemeye ico ijambo ry'Imana rivuga, Bibiliya ivuga ngo yigize umwono kugira ngo ducike abatunzi. Ndavyemeye, ntibisaba kuba mfise amahera mu mufuko kugira ngo nemere ko ndi umutunzi, oya, ariko ndemera ijambo ry'Imana. Kuko iyo nemeye ijambo ry'Imana, mba nemeye ko Imana ari umwami wanje. Kandi mu gihugu gifise umwami atunze, kandi umwami yita ku banyagihugu, biragoye ko umunyagihugu ashobora gukena. Nimba Yesu ari umwami wacu, ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ibiriko ni vya Data. Nimba Imana, kuko twiyemeye ijambo ryiwe, Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanjye. Rero uko twemera ijambo ry'Imana, uko dufata ijambo ry'Imana tukaryubakirako, tuba turiko turatangaza, turiko turagaragaza, tukavuga ati jewe sinemera ico Satani yambwiye, nemera iki jambo ry'Imana ryambwiye. Rero igihe cyose Satani agerageje kuzana amayeri, igihe cyose Satani atanguye kuzana amayeri, ntukwiye gushira umutima kuco ariko aravuga, kuko uburyo ucemera niko kigira impact, niko kigira ubushobozi muri wewe. Kuko Satani ashobora kukugira ko ico yishakiye cyose mu gihe uri umuja wiwe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo yatugobotoye mu bwami bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana. Ngo Imana yadukuye mu bwami bw'umwiza, itwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Bisigura ngo turi mu buja bwa Kristo, turi munsi y'uburongozi bwa Kristo. Akarorero, uno munsi umuntu ari mu Burundi, amategeko yose atangwa mu Burundi aramwerekeye. Umuntu ari muri Amerika, amategeko ari mu Burundi ntamufata. Turabizi nk'akarero mu Burundi hari ahantu amakinga adashobora gushika, kandi novuga ati mu gisagara, ariko ugiye kuraba hari ibindi bisagara amakapitali kw'isi, imigwa mikuru kw'isi, amakinga ashobora gushika muri kapitali. Itandukaniro riri ni kibanza cyahindutse. Rero uko umuntu ahindura ubwami, niko n'amategeko amugenga ahinduka. Rero igihe cyose wemeranije n'ico umugwanizi avuga, igihe cyose umugwanizi akubwiye ikintu ukacemera, bisigura ngo uba wemeye kuri munsi y'ubushobozi bwiwe. Rero munsi urashobora kuba wumva umusonga, Satani karakumvisha umusonga akakwemeza ko ugwaye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mishago yiwe twakize ingwara zose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urashobora guhitamo kuryizera cyangwa kutaryizera, ukemera inkuru y'umusonga. Rero kenshi ugiye kuraba malaria ubu gitangura, nta muntu numwe agwara gukwina buko bwo nyene ngo malaria yaje, oya, hatangura modotete, hatangura kumeneka umutwe, hagatangura kumva hari ukuntu nyene atangura kuyumva akavuga ati numva umenga umutwe uri kuranje, irashobora kuba ari malaria. Ariko aremera ayo makuru, ariko aremera, uko agenda arayemera, yisanga vya bintu vyatangiye kugira impact, vyatangiye kugira ubushobozi, vyatangiye kugira navuga ati effect, vyatangiye kugira ubushobozi mu buzima bwiwe, bigatangura kugaragara. Rero ijambo ry'Imana uno munsi turiko turiga kumenya amayeri y'umugwanizi.
amwe mu byo twabonye nuko umugwanizi atazoza kubwira ukuri kuzuye, ariko azoza kuzanira utuntu duto duto, azoza kwereka ibintu umenga bisa ko ari byo ariko atari byo, ashaka kugira ngo vyemere, kuko arabizi wihaye kuvyemera uba ubaye munsi y'ubushobozi bwiwe, kandi ubaye munsi yiwe ashobora kugukoza ivyo ashaka. Ariko turi muri Kristo Yesu ntashobora kugira ico adukoze. Kwijambo ry'Imana tubwira nimba iyo turi muri Kristo Yesu, turi muri Kristo Yesu. Nimba uri mu Burundi, ntushobora kuba mu Burundi udafise visa yo kuba mu Burundi. Kugira ngo ushike mu Burundi utegerezwa kuba ufise ibikwemerera kuba muri ico gihugu. Rero twebwe turi muri Kristo Yesu. Kugira ngo dushike muri Kristo Yesu, Bibiliya ivuga ngo Imana irera ngo kandi muri yo nta mwijima, Imana n'umucyo kandi muri yo nta mwijima uriyo. Twemeranye ko ubukene atari umucyo w'Imana, twemeranye ko ingwara atari umucyo w'Imana, twemeranye ko ivyaha atari umucyo w'Imana. Uwo ni umwijima ko kuva ku mugwanizi. Ivyo vyose vyatangiye kugaragara igihe umuntu yakora icyaha. Rero ijambo ry'Imana rivuga ko Kristo yadushize muri Imana yadushize muri Kristo, bisigura ngo ingwara nta laissez-passer canke visa yo kuba muri Kristo. Ingwara ntizoba muri Kristo, ntibikunda, kuko Yesu yashishaguwe kugira ngo ingwara ntizironke access, ntizironke uburenganzira bwo kuba mu bana b'Imana. Yacu icatumye Bibiliya ivuga ngo yajanjaguriwe ivyacu bigabitanye, ngo mu mishago yiwe niyo twakira ingwara, mu mishago ya Kristo twarakiza. Rero no munsi ntiwemerere amayeri y'umugwanizi ku buzima bwawe. Uno munsi urashobora kuba uri mu bihe novuga ati mw'ishuri urakora intero ugasika kunanira, Satani agacitangura kukwemeza kuri kijuju, ntuvyemere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twakiriye Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana kandi rivuga ko Kristo Yesu ari we bwenge bw'Imana. Wakiriye ubwenge bw'Imana, ugendana ubwenge bw'Imana. Nubwo mw'ishuri bitoba bigenda neza, emeranya n'ijambo ry'Imana ati ndafise ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana mu Bikorino igice ca 2:16 avuga ngo ninde yigeze kumenya ubwenge bw'Imana ngo ayigishe, ngo ariko twebwe dufise ubwenge bwa Kristo. Ijambo ry'Imana twemeza ko dufise ubwenge bwa Kristo. Kristo muri twebwe yaduhindukiye ivyizigiro vy'ubwiza. Turavuga tudakekeranya ko kazoza kacu ari keza. Ivyo Satani agomba kukwereka hirya no hino urashaka kubona ibintu bitameze neza, akakwereka ko ejo nta kazoza gahari. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo muri twebwe ni ivyizigiro vya kazoza, ni ivyizigiro vy'ubwiza. Rero tugendana ivyizigiro vy'ubwiza kuko twemera turi munsi y'ijambo ry'Imana, ntituri munsi y'ijambo ry'umugwanizi. Igihe cyose uzokwemera ijambo ry'umugwanizi, uzoba wemeye kuba victime, uzoba wemeye kuba umucakara wica ubushobozi bwose bw'umugwanizi buvuga. Rero no munsi menya ko ikintu cyose umugwanizi akuzanira mu buzima atari ukuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana rivuga. Hama ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kubana natwe. Ndabatumye kandi mu kiganiro Intare Yacu cy'ubutaha. Kino kiganiro kikaba cyashoboye kugufasha, ndagusabe ugisangiza abandi. Mwarahezagiwe nawe ubutaha.